Hanyuma reka nongere ndabaramutse ndabipfuriza umunsi mwiza cyane cyane ab'Imana yagiye ubuntu mukamwageze kuno munsi. Nukuvuga twaganiriye byinshi, twaraganira ibintu bya saving money and investment. Narabigishije ukuntu utegerezwa gucungura amafaranga agenda aratatana uyagura ibintu bidashoboka ko ndibuka navuze ko amafaranga azimirira mu bintu bidashoboka, kuza kugura amarengarenga, kugura intori, amapwavuro, amapiripiri, ibiki, ibintu byinshi by'ukuri. Narabasiguriye neza ndiseriye ndababwira ati ari amafaranga muri ko muragura biriya bintu, ari amafaranga ari kapfu busa ariko yononekara. None uno munsi byageze ku ndunduro, nagombye rero ndabereke bimwe nabigera kuba ndabigisha by'uturima two mu gikoni, ukuntu tuno turima umuntu adutunganya hanyuma tukongera tukanamufasha. Bisigura iki? Ari amafaranga wahora udepansa uza kugura amarengarenga, ugura intori, ugura amapwavuro, ugura ibitunguru, ugura amasereri, ugura ibiki byinshi. Ajya amafaranga nakubwiye ko uzoca ugenda urayegeraniriza ahantu, uzoca kuyaharura umwaka uheze, uzobona ko ntaguhenze. Ibyo nakubwiye ko ari byo, uzobona ko ndumukoca mwiza. Uzonabona kandi no kuri Nyangwa TV kuri YouTube channel yacu ko hariho umuntu acisha k'ibintu byubaka kandi bifite akamaro. Twagereka rero nshabe cameraman kugira ngo tugende gahoro kugira ngo dushike ku turima two mu gikoni. Ngene ndabereka ukuntu akarima kamwe ushobora kugatunganya ngaho mu parcelle iwawe. Hanyuma rero nagomba kubabwira akanako nakarima kamwe ko mu gikoni, karima ko mu gikoni bizogenda biragenda buke uko izindi usoroma, izindi nazo ziba mu gukura, uzogenda uraha gapande gato. Unaho twagiye mu murima, intore nazo murazibona ngaha mu gihe ubu ufise umurima w'intore. Intore zirama nkuko mubibona ngaha. Hageze yaho uramura ku giti kimwe, ejo ukamura ku kindi giti, hirya ejo ukamura no ku kindi giti, ubuzima bukabandanya. Kumurengera murabona ivyo nagenda babwira ndabigisha ukuntu ushobora kwitunganiriza akarima ko mu gikoni kaba kagizwe n'intore, navyo biba bimeze neza. Hanyuma reka kameramana dushikane ku kandi karima k'igikoni nako kugira ngo mugende murabona ko wabiteguye neza, ko usanga ibintu biba bimeze neza cyane. Nyuma murabona no ruhande rwo hepfo nago urunye umurongo, urana ko twagiye turakora karima, turatera imboga mu buryo butandukanye. Nukuvuga ubu n'ubwoko bw'imboga bugomba kumera nk'amasarade, ariko si amasarade kandi si n'amashu. Hanyuma izi nazo izi ni poivre, izi ni biringanya. Tugomba tubereke akarima k'ikaroti. Twahere hariya anye kwirengarenga, turabereka akarima k'intore, turabereka akarima k'ibiringanya. Ubu nta kano karima nako akana karima k'ikaroti. Rero nimba ukeneye gufungura ikarote, tera mu karima gatonya ko mu rugo. Kameramana arashobora kutwegera no kugira ngo tubereke kano karima ingene kaba kameze. Aka karima urashobora gutera ni metero zibiri, metero imwe urateraho ikarote. Ukatura gatonya cyane, ntaco gashobora gutwara, ntaco kaza mu muryango, mu parasera yawe cyangwa muri prote yawe. Ibi bitunguru rero ibimbiruka kubitera vuba, biriko biranaga. Mu gihe rero biriko biranaga, hajya imbere hariho uwundi murima w'ibitunguru biba bikuze, umuntu ashobora kuguma yifashisha na cyane mu gihe abakeneye kugira ngo ibindi hazogere yaho vyerura, ibindi navyo vyeze. Ibindi bizokwerura, ibindi vyeze. Ugenda urabikora uko kugira ngo ushishikare. Erega runo rugamba ubukene, inzara, iyi ni intambara ikomeye cyane isumba iy'amabuye n'amasasu uteza guhangana. Hanyuma ahubwo ko duheze kubereka ibitunguru bikiri bito biriya by'amagoma, ibi navyo ari iby'amagoma. Ariko ndababwira bino bitunguru murabibona, ibi bifungurwa amababi. Wewe rero cha wiyumvira amafaranga wirigura atakaza. Ugiye mu isoko n'amababi y'ibitunguru kaza kuyagura mu isoko kabisa. Oya natwega abarundi nituze turikebuka kweri. Kora akarima ko mu gikoni, shiramo ibitunguru 5 kuri 10 by'amababi. Ukeneye kuzura fungura amababi yabyo, waha ukora gacumbari ufungura mu muryango. Hanyuma tuze turaziganya amafaranga tuzokwerekana mu mwaka wa 2040. Urabona ururengarenga uraruterana n'igitunguru cy'amababi, ibi birabana. Bitere neza, utere ku murongo, ushiremo intabire birabana. Poivro
iyi pavuro ntimuyibona iyi ngaha mu isoko iwanyu mu Burundi yiciye angahe yiciye amafaranga menshi mugaje ngaha nkeneye nca nondora nca nuguterera mu isafuriya ibi rero pavuro ibitunguru biringanya ibi ni ibintu bishobora kubana uteye hamwe iburatera hamwe bikabana aha ngaha kameramani ameze nk'utwereka gatonya imbere ngaha urabona ngaha ko hariho n'uruyuzi rw'umwungu bamwe mukunda umusoma nawo nguwo ibi bintu twebwe tuba tubabwira bino bintu babifise ishingiro si ibintu bya bindi byo kungo tiko turarondera amasubscribe y'ibiki subscribe ziki jewe ndagukocha life coach entrepreneurship ndakwerekeza ukuntu turatunganya ibintu byawe ibi bintu byuko mubona umenga amafaranga nta kamara amazi muza kuyatamutora amafaranga mutamutwara mu isoko mugiye gusuma amapavuro mugiye gusuma imisoma hanyuma rero ndibaza ngira ngo aha ku kintu kijanye n'ibintu byo gukora akarima ko mu gikoni nagenda bigisha teori ubonaho murabona ko ndiko ndabereka pratique imirima twe twarimye angana kuva dukeneye irengarenga nta muntu aja mu isoko dukeneye pavuro nta muntu aja mu isoko dukeneye biringanya nta uja mu isoko n'agapiripiri nta uja mu isoko dukeneye igitunguru sinza mu isoko dukeneye umusoma nta uja mu isoko nkeneye ipapayi sinja mu isoko murabona rero cyuharura amafaranga y'ibintu bitanu nubwo kimwe wogenda uraharura amafaranga amajana 200 ibintu bitanu watezwa kuza kugura mu isoko waza kugura mu isoko byari kugutwara amafaranga 1000 basi tubishire ku majana 200 mugabo urabona uno munsi ncunguye 1000 ejo ncunguye 1000 hige yeje ikindi 1000 mu mwaka uzo gufisha amafaranga ngana gute kandi abashimire ndangize ndabashimira abantu mwadukwirikiranye n'abantu mushishikana mudukwirikirana umviriza neza ikintu kimwe ngomba ndakubwira cameraman ikintu kimwe nagomba kukubwira wewe ukurikirana bino biganiro byo kwiteza imbere n'umugwi wa Barcelona ufisha umukocha wawo kugira ngo bakine neza batsinde igori binjize igori natwe ngaha kugira ngo winjize igori byiza ry'ubuzima uronka amafaranga ushira mu mufuko uronka ibyo ufungura bimeze neza utegezwa kugufisha umukocha akwereka n'ivyo ari karakora apana bya bindi by'amajambo bantu baza kumbuga ngurukana bumenyi ngo ye twebwe tuba turi kubikorwa rero ngaha ndibaza subscribe yiwawe ndibaza sinokwirikwa ndanayigusaba urabona neza na neza ko nkuye subscribe kwino YouTube channel yacu Inyangwa TV subscribe kabisa ngaha irakwiye ndakweretse ukuntu tuteza gukora karima k'igikoni reka rero ndabashimire turangize tubasaba ko mwokora partage hakino kiganiro kubera ko kiryoshe cyane cugi partager mubikwira kwizanya tebana ukeneye kwiga ibintu by'ubu entrepreneuria tumbera kwa runo rubuga murakoze cyane